Yesu Kristo. Amen. Imana yo yatwegeranije katuzana mu ngoro yayo kugira ngo dushime izina ryayo, izina rya Yesu Kristo, izina ryonyine ririmo agakiza. Imana ko ariyo yari duhishuriye, natwe turanezerewe kubw'iryo zina. Umunara muremure umugororotsi yishamo akabona kuba mu mutekano. Amen. Imana ibahezagire. Duhagurutse tuyitazimishe indirimbo ya 38. areke kuvuza, tuyiririmbe mu mpemu yo gusenga 38. Mukiza se samumenye ibyo
mitima yacu y'ukuri mwijuru. Turagushimiye cyane urukundo udukunda watumye uja ku musaraba ugafata ikibanza cyacu, ikibanza cy'umunyabyaha, ugapfa urupfu rw'ikivume mu gishingo cyacu, maze ukavuga ngo byose birarangiye. Umwenda wacu wose niba wawurangije, ibyatwanduza byose urabikujeho amaraso yawe, urabikujeho ukwitanga kwawe, utanga ubugingo bwawe kugira ngo ubwacu burokoke. Turiho ku bwawe, turiho turi abawe, turiho kubera ariho wadutangiye impongano. Turagushimiye cyane kuko umunsi maze w'amaraso byose dufite uburenganzira bwo kuza kuri wowe, tuzi kutaturakira kuko niba wavuze ngo barushe n'abarime muze kuri jewe ndabaruhura, kandi wikoreze umutwaro wanje kuko umutwaro wanje utaremereye. Ndagushimiye cyane banaca amasomo byose yuko ari wowe wakoze byose kugira ngo twemerwe. None tuje ko turazi ko tudakwijije byose, turazi ko tudahuye nk'uko ugomba, ariko tuje kuri wowe ushoboye byose. Tuje kuri wadusezeraniye kuzotweza, ukadutunganya rwose, ukadukura mu ico ryose, ukadusesha nawe. Tuje kuri wowe kugira ngo twogeshe amazi y'ijambo, maze duse nawe, maze tubeho banezwa amasomo byose. Turi abantu bemewe nawe, turi abantu bakundwa nawe, turi abantu bitwararikwa nawe. Ari wewe ufashe ubugingo bwacu bwose mu minwe, ufashe itegurwa ryacu ryose mu minwe, kugira ngo utweze dutunganye, zo dushikirize gusa nawe, maze uze kudutora tujane abaduteguriye. Twaje kugira ngo rero twogereze amavuta yo kugutegereza, twaje kugira ngo tuvugutire dukure mu ico ryose, dukure mu impanga zose, kuko umuririmbyi yahejeje kubiririmba udusese ubone ibitubamo. Ibyo byose bidashobora kuzohagarara imbere yawe, muri wa mpemu wawe turi, maze tube abantu bemewe nawe, bafise mu mitima yabo amaranga y'isiyo, bagukunda kuko ari wowe waje kubakunda. Imitima yabo ifatanye n'ijambo ryawe, ifatanye n'amasezerano yawe. Urakoze cyane rero bane natwe kuva mu ntango gushika mu iherezo, bane natwe ugaburira imitima yacu, duhari ibyaha byacu n'ibigabitanya byacu, turabira mu maso ya Yesu Kristo. Kandi aho duhezagira wibuka aho tutari kumwe na Data Jerome n'abandi bari mu ngendo, n'abandi bafatiriwe n'ibintu bitandukanye. Senyera aho duhezagira bahezagirane natwe, tumanye buri umukate wawe, girukire tugaburire ku meza yawe, maze turye dutakabi dushimagize izina ryawe. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Tutaragara turasoma Kolosai, turasoma Kolosai igice cya 3. Kolosai igice cya 3 muhira mutangira ku murongo wa mbere, mugabo twebwe dutangurire ku murongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongo, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza n'ukwihangana, mwihanganiranira, muharirana iyo umuntu agize icapfa n'ubundi, nk'uko umwami wacu yabahariye, namwe abe ariko muharirana. Kigeretse kuri byose, kuri ibyo byose mwambara urukundo, nibwo mugozi uzana gutungana, kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi mwame mukinguka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu,
mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muhore mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Tugire Imana ibahezagire kandi ihezagire ijambo ryayo. Imana yacu ni Imana y'amahoro, ni Imana y'urukundo, kandi ababyawe nayo barangwa n'ibyo, barangwa n'urukundo, barangwa n'amahoro. Amen. Inka ibyara inka, impene ikabyara impene, n'Imana ibyara Imana. Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo niwe yatubyaye mu bwami bwayo, atubyaje ijambo ryayo na mwemu wayo. Ni Yesu Kristo ni ijambo, ni Imana yambaye umubiri, ni ijambo ryambaye umubiri. Ababyawe nabo rero barangwa n'ibyamuranga, barangwa n'urukundo, barangwa n'amahoro. Imana yacu nivyo biyiranga, ababyawe nayo barangwa n'ivyo. Niyo yavuze ngo ndabaha icagezwe gishasha, ngo nimukundane nk'uko nabakunze. Amen. Adakuvuga ngo urukundo muzokundana nibwo ruzokwerekana ko muri abana banje by'ukuri. Muzomenya ukuri nako kuzobaha kwidegemvya. Amen. Imana ishimwe. Iyo Mana rero niyo twaje kugira ngo ivyo vyari muri yo bishire muri twebwe, abari byo bigenda bituranga, ibyo dukora byose, ibyo tuvuga no mu vyiyumviro vyacu, hagaragare urukundo rwayo, hagaragare ayo mahoro yayo, kuko ari byo itanga. Amen. Natwe tuyugurure imitima yacu kugira ngo bidushitsemo, maze aho tugenda muri ino si ibyo byayiranga abari byo bituranga, kuko ishaka kuza kuba muri twebwe mu buryo bw'ijambo ryayo na mpemu wayo, kugira ngo abe ari byo igaragaza muri twebwe, ntabwo ari twebwe ariko ibyo byayiranga aho iri, aho yakiriwe, ibyo aba ari byo bigaragara. Amen. Imana ibahezagire, duhaye ikaze imbere yayo. Imana ishimwe kandi ibongere umugisha mwese. Turahanye ikaze twese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tunezerejwe n'uko tugiriwe ubuntu n'Umwami wacu bwo kongera kuboneka hano mu ngoro yayo, tuje gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'imbabazi z'Imana turi bazima, kandi ni kubw'ubuntu bwayo dushobora guhabwa ibihe byiza nk'ibi byo gukoranira hamwe. Tuguma tubisubiramwo, kandi turizera ko kubatoranijwe atawurambirwa nuko tuvuze tuti uko mubona wa munsi urushirizaho kwegereza, namwe murushirizeho ugukoranira hamwe kwanyu. Burya tuza hano kubera hari icyo Imana yavuze, tuza ari byo twisunga, kuko tuzi ko ibyirinzi ivuga ari byo bishaka ko dukora, kandi n'ibyo bishaka ko tubamwe. Nuko rero iyo ivuze ijambo ryayo, iba yifuza ko turifata nka nkama, tukamenya ko rivuye kuri yo, hanyuma turyakiriye nk'irivuye kuri yo, niho riheza rigakora akazi karyo. Na none rero tuguma tuza, kuko tuzi ko igihe cageze cy'uko Imana ubwayo abo yegeranije yama izanwa no kubamenyesha ibyo ibagombaga. Turakengurukiye Imana rero ko turi bazima, kandi ko yadushoboje kuba hano duhagaze mu buntu bwayo, mu mbabazi zayo no mu rukundo rwayo. Muhaguruke dusome Zaburi 105, Zaburi 105 dusomemwo amajambo yayo meza kuva ku murongo wa mbere, ariko kubera ko ibihe byacu byo hagati mu ndwi ari bigufi, turagerageza kunyarutsa mu gusoma
mwahatoye dutangure dusome twihuse kuva ku murongo wa mbere turagarukiriza ku 15. Ni hanini muri hangana ariko turasoma tugerageza kunyarutsa. Zaburi 105 kuva ku murongo wa mbere. Nimushimuhoraho mwambaza izina ryiwe, mumenyekanisha ibikorwa byiwe mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa byiwe byose bitangaje, mwirate izina ryiwe ryera, imitima y'abarondera uhoraho inezerwe. Amen. Murondere uhoraho n'inkomezi ziwe, murondere mu nyonga hiwe ibihe bidashira. Mwibuke ibikorwa byiwe bitangaje yakoze, ibitangaza byiwe n'imanza zo mu kanwa kiwe. Yemwe rubyaro rwa Aburahamu umusavyi wiwe, yemwe ba Yakobo abo yatoranije. Uhoraho niwe Mana yacu, imanza ziwe ziri mu isi yose. Amen. Uhoraho niwe Mana yacu, imanza ziwe ziri mu isi yose. Yama yibuka isezerano ryiwe iminsi yose, ijambo yashinze yama ryibuka uko urunganwe rugenda rukurikirana gushitsa ibihe 1000. Amen. Niryo sezerano yasezeranye na Aburahamu, indahiro yaraye Isaka akayongera kuri Yakobo ayitsindagira ngo ibe icyagezwe. Kuri Isirayeli ngo ibe isezerano ry'iminsi yose, isezerano ry'intahapfa. Akavuga ati ni wewe nzoha igihugu c'i Kanani, ngo kibitongo musaturiwe mu guca amabango. Bari bakira abantu b'imparurwa, mbere bari bake cyane, kandi ari inyambukira muri cyo. Bayerera bava mu ihanga baja mu rindi, bava ku mwami umwe baja mu bundi bwoko. Ntiyakundira umuntu n'umwe ko abacinyiza, mbere yahanye abami ababahora. Ati ntimukore kubona robanuje amavuta, nimugire icyo mugira abavugishwa nanje. Amen. Dusenge. Data weranye n'icyubahiro, urakoze cyane ko ari gutuzanye, urakoze cyane ko duhaye gusoma ijambo ryawe. Dusabye urihezagire mwami, maze ritugirire ikimazi muri uno mwanya, twese hamwe turonyemwo ibyankenerwa byo gukomeza urugendo rwacu. Utube hafi, ukore byose nk'Imana. Ni wewe Mana yacu, kandi imanza zawe mwami Imana ishobora byose zishinze ibihe byose. None rero ko ari wewe watuzanye, ikora ibyo wasezeranye gukora, wegeranije abawe, maze tubone ukugira neza kwawe, indwara zacu zikire, ibibazo byacu bihere, intege nke zose zirangire, kuko ari wewe tuje duhanze amaso. Utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muravyagira, ariko nanone turongera tuzengurure iki gitabo nyene, dusome mu gice gikurikirana. Muri Zaburi twari twuguruye, hakurikira imigani, hanyuma hagakurikira igitabo cy'umusiguzi. Turagomba gusoma mu gitabo cy'umusiguzi umurongo w'13, dusomemwo umusiguzi igice c'12. Umusiguzi igice c'12 navuze ko ari igitabo gikurikirana ni Zaburi twarimo, ugakomeza mu migani ugaca uhashikira. Mbe nyuma yaho hari indirimbo ya Salomo. Umusiguzi 12 dusome umurongo w'13. Uravuga ngo byose byarumviswe, indunduro yabyo niyi, cyane se insozero yabyo niyi. Wubahe Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. Kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, hamwe n'ikintu cyose gihishijwe, ari kibi ari cyiza. Amen. Imana nibahezagire mwese, turahimbawe cyane nuko turi ab'Imana.
kandi ko turaba Imana ivyo yari yaravuze ku bayo natwe iwacu birafise agaciro. Ivyo yavuze ku bayo twabisomye mu Zaburi 105, maze kuri bo tubwirwa ngo iyo yama yibuka isezerano ryayo iminsi yose. Turabona murongo w'indwi ngo Uhoraho niwe Mana yacu. Iyo Mana yacu muri ururungano rw'iherezo yarasubiriye kwiyerekana. Ko yiyeretse Abisirayeli niko yongeye kwiyerekana ko ariyo Mana. Uko yiyerekanye ku musozi Karumeli mu gihe Eliya yari yegeranije abakamenyi ba Bayali n'abakamenyi ba Ashera, Isirayeli yose yayereye rendezvous hariya kuri urya musozi. Bose barahindukiriye ibigirwamana, bose basenga Imana atari Uhoraho, hasigaye abantu imparurwa. Mbere Eliya yagiye no kwinyegeza mu ibuye nyuma ya harya, avuga ngo bose barishwe ni jewe jenyene sigaye. Mugabo Imana iramubwira iti ihibambere si wowe gusa, naribikiye abandi 7,000 batigeze bafukamira Bayali. Bisobanurwa ngo mu gihe yarabisha amaso yabona umenga ntabubaha Imana bagisigaye. Aravye ingene bose bashohereye mu gusenga ibigirwamana, ingene bose bashohereye mu gukora ibinyuranye n'ivyo ivyanditswe bivuga, uwamengo ntabagisigaye bubaha Imana. Imana yonyene niyo yari ibazi. N'uyu munsi turavye ingene ibintu bimeze, turashobora kwiyumvira nka Eliya tuti bwa bundi ab'Imana ni bake, kumbure ni mparurwa, kumbure ni twebwe twenyene dusigaye. Ariko ko yabwiye Eliya kijya gihe ngo si wewe gusa, nawe uri mwibuye winyegeje ndafise n'abandi, niko tumenya ngo n'ubu abo tutabonesha amaso barahari. Ab'Imana yimyishiriye ku ruhande, yihishuriye ikamenyesha amabanga yabo barahari. Ntabwo ivy'Imana twobikebera akagace ngo tuvuge ngo nitwe twenyene tubifise. Oya, Imana ni Imana itarobanura ku cubahiro. Irafise abo yabihaye, irafise abo yabimenyesheje, irafise abo yabihishuriye. Gusa turi muri bo, none dushima izina ry'Imana ko ku ruhande rw'iwacu turi n'ico twamenye. Ku ruhande rw'iwacu turafise icyo twahishuriwe, ku ruhande rw'iwacu iyo Mana yaratwiyeretse, none niyo ikora ivyigomba, kandi twari ikora ivyigomba n'imanza zayo ziri mw'isi yose. Amen. Kandi ngo imanza zibereye, imanza ziroranye. Ibi vyanditso vyera mbere vyaciye bitubwira, biratuzana, biza kuvuga ngo ehembere mu rubanza rw'Imana rwahereye mu nzu y'Imana. Urubanza rw'Imana rwahereye mu nzu y'Imana, kandi mu nzu y'Imana saya matafari, ariko inzu y'Imana burya nitubimenye, nivyo twabwiwe. Inzu y'Imana ni imitima yacu. Abo yatoye inzu yashimye ko iza kuba iwabo. Ari naco gituma twamenyeshejwe muri iki gitabo ngo dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba. Burya ivy'Imana yaduhaye biza kuba mu mitima yacu, ariko nanone vyaciye mu myango y'uyu mubiri, kuko vyanditse ngo ukwizera kuva kukumva, n'ukumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. Bisobanura ngo ibibumba umutima bica, ibibumba umubiri bica mu kanwa, ariko ibibumba umutima bica mu matwi. Iyi myango y'iyi mubiri dufise, les 5 sens dufise, hongewe ko un 6e sens yitwa ukwizera. Imana ishimwe. Ivyo rero nivyo, muri ivyo niho Imana yashimye ko ivuga ibyayo tukavyakira biciye mu matwi, tukavyizeresha umutima, hanyuma tukaza kwaturisha akanwa. Ni ukuvuga
ibyayo bishobore kudushikira. Twizibye amatwi ngo ntitwumve, tukizinangira mu mutima ngo ntitwakire, biraheza bikaduca hejuru. Ariko twaragiriwe ubuntu, Imana yatugiriye neza ku buryo ibyayo tutari mu bo bica hejuru birengana, ahubwo turi mu bo Imana yagendereye ngo ibyayo tubyumve hama tubyakire n'imitima ikunze. Ariyo mahirwe atuma tumenya ngo uko yasezeranye mbere ikaba ibyibuka, niko n'uyu munsi tuyasezeranye yama ibyibuka. Ibyo yatuvuze ko mbere, ibyo yavuze ku batwitangiye mbere ikabyibuka kandi ikabishitsa, bidutera kumenya ngo n'ibyo yavuze bitwerekeye natwe irabyibuka kandi ishimikiye ijambo ryayo ikaririnda kugira ngo irishitse. Nuko rero iyi zaburi ni nziza kuri twebwe, ariko cyane cyane amajambo twagomba kubandanya duhereye ku murongo wa mbere, aho twabwiwe ngo nimushime Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mumenyekanisha ibikorwa byiwe mu mahanga, mumuririmbire ishimwe, muvuge ibikorwa byiwe byose bitangaje, mwirate izina ryiwe ryera. Murondere Uhoraho n'ingomezi ziwe, murondere mu nyonga yiwe ibihe bidashira. Kuki turondera mu nyonga yiwe, kuki tumuhimbaza, kuki tumunezerererwa? Nuko yama yibuka ibyo yatumenyesheje, kandi akabyibuka abishira mu ngiro, ngo ntibibe ibyo twama tubwirwa n'abatubwira iby'Imana biguma ari biri kure yacu, ariko ahubwo bive mu kuba twarabibwiwe bishikaho tuvuga tuti natwe nanjibi Uhoraho yabishikije muri jewe. Ibi ntahe yanje, ibi ntahe yawe, ibi ntahe yanje, ibi ntahe yawe. Kw'ibyo Uhoraho yavuze nibonye byanshitseko. Nka Mariya aja kwa Elizabeti, yagiye avuga ati erega Yesaya igice c'indwi bimwe byari byaravuze ku murongo wa 14 byanshitseko. Agirika arabivuga imbagumbirane, umwana yari mu nda kwa Elizabeti akakakaza abarakakaje. Elizabeti ati bwa bundi nturi kuravuga ibintu by'amanyanga, ahubwo icyo uvuga n'ukuri, kuko njumva amajambo y'indamukanyo yawe. Umwana yakira akakaza mu nda, ni ukuvuga ngo ryari ijambo ryambaye umubiri rihuye n'umuhanuzi, nubwo yari akiri mu nda. Ijambo yahuye n'umuhanuzi Yohana, hama Yohana anezererwa mu nda arakakaza, yagaragara nk'utari muzima, ariko ahuye n'ijambo aba muzima. Kandi ibyo Mariya ariko arashingira intahe ntibyasubiye kuba urusaku, kuko inda yavuga ko yatwaye yarabonetse. Mwebwe yarashimikira kwereka Yosefu n'abandi bo muri icyo gihe ko atari inda y'inda aratwaye, ariko ko ari inda yavuye kuri mpwemu yera. Iby'Imana yashikije muri iyo minsi, yagerageje kubyereka abagenewe agakiza muri iyo minsi ko ibishikije. Ariko ubwa mbere na mbere uwo byari banje gushikako yabaye uwa mbere wo kumenya ko ibyo bibaye. Nuko rero nitwaba tuvuga ngo hari ibyo yashikije ngo byadushitse ko nanjye atavyo mbona nawe atavyubona, vyoba ari ibintu by'imigani. Ariko iyo ibambewe, Petero yatubwiye ngo ntitwakurikiye imigani ya kenge. Tugomba kubwira abatoranijwe no muri uyu mugoroba ngo ntitwakurikiye imigani ya kenge. Ibyo twakurikiye ni iby'Imana koko, ni iby'Imana yagabiye gukora, kandi igihe gikwiye yarabishikije. Yama yibuka isezerano ryayo. Iryo sezerano ryatumye abo yarigeneye abarinda, abazigama gushika ari bashikanyeko. Mbere yageze n'avuga ngo murongo wa 14 niyo tugeze ngo ntiyakundira umuntu n'umwe ko abacinyiza, ntiyakundira umuntu n'umwe ko abazingirikira. Mbere yahanya abami ababahora ati nimukore kubo narobanuje amavuta, nimugire icyo mugira
gusa, abanyegiputa barabisize, umwami w'Imowabu yarabisize, n'abandi batandukanye kwitambika imbere ya Isirayeli mu rugendo barabisize, kuko abo bari ab'Imana bari mu rugendo bagana i Kanani aho basezeraniye. Nagira mbwira batoranijwe ngo sabo bo hanze bonyene vyakoze ko, kuko batashoboye kubyubaha, ariko n'ab'indani babifashe minenerwe ntibamenye yuko ari Imana iriko irakorera iwabo, nabo nyene bahuye n'ingorane. Nivyo tuzi kwa Miriyamu, nivyo tuzi ko yasheshe imibembe bitewe n'uko yanse kwemera urutonde rwashizweho. Mose ariko arakora, Miriyamu we yaronse ibyo kumunegura, maze Imana imanukana uburakiti mweho. Nubwo Miriyamu n'umuvugishwa urashobora kuronka ubuhanuzi, ariko Mose we iyo nje kuri we nge mvugana nawe imbona nkubone. Imana ishimwe. Arinze avuga ngo ntimugakore kubona robanuje amavuta, ntimugire ico mugira abavugishwa nanje. Imana yarabivuze mu ijambo ryayo mu gitabo c'Itanguriro. Turazi byashikiye Aburahamu na Sara kwa Abimeleki, turazi ko iyo Mana abayo yabahoza kw'ijisho. Erega byanditse muri Zekariya 2:8 ngo ubakorako abakoze ku mbone y'ijisho ryanje. Nuko Aburahamu amaze kugenda agashika mu mahanga yagize ubwoba, yaratinye, aravuga ati aho bamenyera ko Sara umugore wanje karaba bahava banyica bakumpora, none uhereye aka kanya uza kuvuga kuri mushikanje. Abimeleki baraje ati bimeze gute mwebwe? Ati uyu ni mushikanje. Sara nabate ego ni musazanje, abaramujana. Muraza gusoma mu gitabo c'Itanguriro 20 muja kubona ingene Abimeleki Imana yamubwiye ati ntugakoreko umugore w'umusazi wanje. Yaravuze ngo ntimugire ico mugira abavugishwa nanje. Abisirayeli bararinzwe, abana b'Imana batambuye bararinzwe, n'abakurikiye bararindwa, kugeza Imana yakoze imirimo ituma ababarwanya bati Imana nishimwe. Twese turazi byabaye mu gihe cya Yosuwa, ingene yarinze ahagarika n'izuba n'ukwezi kurahagarara kubw'intambara yari yarese, maze ati bwo kwira basi bava banyegera ahantu sindababone, ndasabye umucugumeho zuba hagarara, nawe kwezi yuri gumiyo, maze rwanda intambara y'Uhoraho. Uhoraho arabahagarikira arwana intambara. Mwibuke ibindi ko bavuze bati bamanuye amaboko Mose, haya mu rugamba baca batsindwa, ariko iyo yadugije turabona baca baduha raporo nziza ngo turarwana tugatsinda. None icyo tugira dukore ni iki? Ni ugufata amaboko ya Mose tukayasegura. Uri na Aroni barasegura amaboko ya Mose, aguma ataritse. Yosuwa mu rugamba hiyo nawe aguma arwana nesha. Imana yabahaye ubwenge, ibaha ubushobozi, irabahagarikira, kuko ibyo yari yaravuze yategerezwa kubishira mu ngiro. Amen. Irabahagarikira ibikora nk'uko yabisezeranye, biba ibigaragara. Baratsinda abansi babo, baratsinda ikiyaga kiriguruka, bararengana, ubugaragwa burababisa, baharongera ibyo kurya atamabutike n'amasoko ahari, barakomeza baronga amazi mu bugaragwa. Banywa ku gitandara cabakurikira, kandi ico gitandara cari Kristo. Amen. Biranditse mu Bikorino ba mbere igice c'icumi, banywa ku gitandara cabakurikira, kandi ico gitandara cari Kristo. Iyo Mana yabana nabo mu nkingi y'igicu, ibarongora, ikababera umuriro mw'ijoro, inkingi y'umuriro. Niyo Mana dufise uyu munsi. Iyeretse Pawulo mu nzira y'i Damasiko, yagaragariye hejuru y'umutwe kwa Frere Branham, ariko arakora akazi yamujeje kugira ngo yerekane ngo uko nazigama bamwe
nuko turakwiriye kumenya ko iyo Mana babonye ikorera muri bo bakayubaha, natwe dukwiriye kuyubaha. Niho twasomye mu musiguzi ngo insozera byose indunduro ya byose mwubaha Imana. Abera b'Imana nimubimenye, twamagariwe kumenya ko ikorera hagati yacu ibikorwa nk'ivyo. Tubwiwe ngo nimubitangaze, mumenyekanisha ibikorwa vyiwe mu mahanga. Ikorera ibikorwa vyayo nk'ivyo bikomeye cyane, niyo kubahwa, niyo gutinywa. Tutayitinya kubera ibihano, ahubwo tuyitinya tuyubaha kuko yakoze byiza. Tubona ariyo gukura inkofero tukayisenga twubashe, twunamye, duciye bugufi. Irakwiriye kubahwa, ikwiriye icyubahiro. Yatugiriye ubuntu, niyo yatuzanye n'uyu munsi idukura mu mangetengete atandukanye yo gusenga ibigirwamana. Akaga abandi bose barimwo uko gusenga Imana barindagira mu buryo butemewe, bakaca bitwa ko ari abasenzi b'ibigirwamana, kandi bari bazi ko basenga Imana. Bakitwa ko basenga bashikaniriye abadayimoni, bari bazi ko basenga Imana. Ako kaga twaragakize kuko Imana yaturugishije Eliya. Ngumva ndababwiye nzobarungikira Eliya wavugishwa nawe. Malaki 4:5-6. Uwo munsi wambaye kandi uteye ubwoba utarashika, niko byanditse. Umve nazenguriye Malaki 4:5-6. Umve nzobarungikira umuvugishwa Eliya. Uwo munsi w'Uhoraho wambaye kandi uteye ubwoba utarashika. Uwo niwe azogarukana imitima y'abase ku bana n'imitima y'abana kuri base, kugira ngo sinzoze ngatera isi umuvumo wo gusenga abademo. Twarawukize kuko gusenga ibigirwamana twarabirokotse. Twaramenye ko Imana atari ubutatu, ariko Imana ari imwe kandi yitwa Yesu Kristo. Twaramenye ko iyo Mana ariyo yambaye umubiri ikaza mu isi kugira ngo itwuzuze nayo, iduha amahoro, itwuzuze umunezero, iduhe urukundo atari ubuheyiheyi. Niba yaraje agakora byose kigorogota ati birarangiye, mbwirijwe kumenya ngo ari Imana ivuze ngo birarangiye, byararangiye. Je dois me comporter, negerezwa kwitwara, kubaho nemera ikimazi cyantangiwe igorogota. Nkabaho nzi ko ari Imana ivuze ngo c'est accompli, c'est réellement accompli. Ivuze ngo birarangiye, ni koko byararangiye. Ibyo rero niremeka nzegembana mpereye ubu nigendagende nzi ngo byarahetse, byarahetse. Shetani yarankanga, ubu nimenye ngo uwowe n'igikanganyoni, kuko ububasha bwose yarabwatswe. Hanyuma maze kumenya ngo hari umugabo mw'ikambi wacu, muri famili wacu, yanesheje Satani akamuvyonyora umutwe. Uwo rero naseruka ninamwumva n'izina ryiwe ninarivuga,
tukuguriye ibintu by'ibipapuro wovuga uti uyu muntu ivyo byose ntameze neza canke reka tureke no kuja mu batameze neza niyo yaba ari umuntu ukabona guma yikorera imizigo ari ivyo vyonyene arimwo vyogora ingene uburamutse avec respect ariko uwo nyene woza ubona yambaye amapeta jojota hirya y'ejo iyo aragizwe umusirikare wo hejuru ndazi ko tugavugagize bwa kera ni ukuvuga ngo umuntu yubahirwa icari yubahirwa icari atacari ntiyo kubahwa umwami wacu icari warakimenye narakimenye nanje ni umwami ni umucunguzi ni umukiza niwe byose kuri twese uwo rero ari mu biwe birakenewe ko ndamwubaha mw'ishengero ryiwe ishengero ryiwe zingo naryo ni umubiri wiwe kubaha Kristo twubasha ijambo ryiwe ibyo yavuze twese tugahinda agashitsi tuti bivuye kuri wa mugabo adasanzwe bivuye kuri wa wundi ahambaye umwe yatsinda hose umwe yaseruka ku kiyaga twagira dutwagwa akavuga ngo tekereza hora ikiyaga cyaciye gitekereza kiracereza ubu rero ni Petero aravuga ati ariko utomubaha ninde urazi ngene twari tugowe akaza akavuga rimwe gusa ubwo nyene ikiyaga kigacereza yobabwira abantu ati tezevu cereze mwebwe murazi uyu muntu wari we mumwe murapfa mupfiza mufashe mwe muramuzi twari kumwe kumva ya Lazaro abarate ubwo nyene avuga ngo Lazaro sohoka Lazaro yaramaze iminsi ine mumva kandi yari yabuze bari baza no gukura ku kibuye bavuga ngo erega mwami aramaze kunuka nawe ati nimukura ku kibuye gusa si yavuze ubwo nyene Lazaro akabaraje wa mugabo we wa musore w'inayini bari bamucaye mu kaburi hariya ntiyahagaze ubwo nyene avuze rimwe urya musore akaca apfuka akicara hanyuma agashikirizwa nyina ngo Petero yari gukongataza abantu bose akabamenyesha ibyabaye ariko nanone azonabamenyesha ati twaravuze muri iryo zina tuti nta feza nta zahabu mfise ariko icyo mfise ndakiguha ubwo nyene ca kirema casegereza kuri rya rembo ryitwa ryiza kiba kirahagurutse amen bagumye batubaza ngo vyagenze gute natwe tuti nta rindi zina ryatanzwe musi y'izuba abantu bashobora gukirizwamwo atari izina rya Yesu Kristo iryo zina niryo twambarije kuri uwo muntu yagomba none ni muzima Imana ishimwe abafrere nibahaguruke nabo bavuga bati twari mu mwijima mwinshi ariko uwo niwe yaduhamagaye adukura mu mwijima w'amadini atwereka umuhanuzi w'igihe n'umushumba w'ubwenge w'igihe twumva ubutumwa bwiza aduhindukiza umutima turizera n'uwo kuba abandi wacu twese turabo kuvuga tuti tugukurisha bose akaba ariwe watuzanye ntituba turiho twovuga tukarara ngaha uwo no mu ngo zanyu nimugende muvuge muti ubu yaba atari wanyubakiye ruba rwarasambutse yaba atari we yaduhaye umugisha tuba dupfuye turi ngumba yaba atari we yadukijije burya indwara ziba zaratuyongobeje zose yadukoreye ibyo ku mubiri biboneka adukorera n'ibyo mu mutima biboneka n'uwo kubahwa n'uwo gushima tugomba tubwira bariya no bose ko bikwiriye ko dushima umwami Yesu ko tumwubaha tugatinya ivyavuze tukavuga tuti nibibuko nyene avuze tuvuge tuti nibibuko nyene nitumere nk'abahundi Frere Branham yavuga yaraje arumviriza predikasi arumviriza ageze iyo hanze ngo jewe ngo ninka yanje nkunda kwizo bintu navyo yokwemera ngo ninka yanje nkunda kwizo bintu navyo yokwemera hirya y'ejo Branham yumvise bamutuma ngo tabarane ngo iba ku bitaro ngo turamukeneye ageze ariruka yatsifatira agiye agezeyo bati ntaco twirirwa turakugorera kabaye umugabo ati erega yaguma boroga avuga ngo izina ryawe niyo twaciye tuguhamagara yazize iki yazize ko yakengereye ivy'Imana yatumye mu misi yiwe niko abahungu 42
nico gituma mu kubaha umwami wacu twahamagariwe kubaha umukozi Imana yarungitse hagati yacu, tukubaha ibikorwa Imana yarungitse hagati yacu, tuwaze tugatinya tukamenya ngo ni Imana yahagurukije umuhanuzi n'umushumba wayo, ibyo bavuze byavuye kuri yo. Sinokubaka ngo nce ku ruhande rundi, ibyo bavuze byavuye kuri yo. None rero nanjye ndubashe kubaha uyo ibaba Imana yatumye bikorana binabangabanganwa no kubaha abo bose bemeye mesaje, abo bose bizeye ubutumwa bwarungitswe n'abo bagabo, bemeye ibivuye ku Mana, bakiriye Imana. Ibyo nibyo mwenda atavuze ati erega twa Yesu Kristo yatutaje ijambo ryiwe ry'ukuri, ubu twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Ariko uko tuzasa ntikurahishurwa, ariko icyo tuzi ni uko niyahishurwa tuzosa nawe. Rero dushobora kugenda twihenda tubona abo bose tukibaza ngo jewe nije ndabizi gusumba, ngo urabona baryabo. Attention, aba n'umugeni wa Yesu Kristo, si we wabazanye, si je nabazanye, si je nababyaye, barafise benewe. Abakozi bakorera aha barafise uwo bakorera, abana b'Imana batonda ngaha barafise uwo wabazanye. Nico cyatumye twahamagariwe twese kubahana, ngo mu by'icyubahiro umwe wese amenye ko mugenzi we amuruta. Imana nishimwe kandi ibongere umugisha. Turasoma Abaroma igice c'icumi. Abaroma igice c'icumi na gatanu handitse ngo Abaroma 15 handitse ngo twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe. Amen. Kuko na Kristo atinezereje, nk'uko handitse ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Amen. Si amen? Umuntu wese muri twebwe, nsubiye mu murongo wa 2, umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe. Twahamagariwe gukomezanya, ntabwo ari gusamburana. Ahandi Pawulo yavuze ngo tubabwira ijambo ry'Imana ngo atari iryo kubasambura ahubwo ari iryo kububaka. N'ibyo dukora byose duhamagariwe kutaba ibyo gusambura abafurere, ahubwo ni ibyo kububaka. Babona ibyo turiko turakora mu kububaha, reka dukore ibintu bazabona bagakomezwa, bakumva birabongera ingufu, atari ingeso mbi zituma bavuga ngo iyo nzira ngo n'abariyo ngo mbona ataco bimaze. Twahamagariwe kubaha Imana, kumva icyo Imana ivuze tukagikora. Tutaragishobora kugikora turishishitira tuti Seigneur gira ubuntu n'imbabazi, turazi ko izo arizo tukuri, ariko dushaka ko none sinshoboye, nshoboza Mwana. Ariko n'uwagara avuga ngo naho nabikora ntaco, naho nzitazaba nta ngorane. Bibiri ivuze ngo umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe. Amen. Kane, kuko ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ibyanditswe bituwe kwizigira ibizoba. Ariko Imana itanga kwihangana no guhumurizwa, ibahe guhuza imitima yanyu. Amen. Nk'uko Kristo na Yesu agomba kugira ngo muhimbaze n'umutima umwe n'akanwa kamwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni yose. Twahamagariwe twese gusenyera ku mugozi umwe, twese kugira intumbero imwe. Erega
ukuri kwayo kugira ngo ashitse ibyo basokuruza basezeraniwe, kandi ngo abanyamahanga bahimbarize Imana imbabazi zayo, nk'uko handitswe ngo nicyo gituma nzo gutazira mu mahanga ndirimbe izina ryawe. Abanyamahanga mwese muze duhimbarize Imana imbabazi zayo. Izo yagiriye nimenye ko na mugenzi wanje yarazigiriwe, ko ndiko ndabandanya umenga ni jene n'uwundi nawe yarazigiriwe. Twemerane nk'uko Kristo yatwemeye, dukundane nk'uko Kristo yadukunze, twitaneho twitwararikane n'ivyo twahamagariwe, kuko tugiye kuzinjira hahandi. Kandi bivugwa ngo urukundo ruhinguye rwonyene nibwo uzojayo. Yaduhamagariye kuba umubiri umwe, tukagira ukwizera kumwe, nk'uko n'ihamagarwa ryacu rifise icizigiro kimwe. Nico gituma dutegerezwa tubishojwe n'Imana ishobora byose kwitwararikana, gusengeranira, gukundana, gukomezanya, guhana amahoro. Imana ibahezagire. Dutegerezwa kumva ko nico twashiriweho, iyo tuja hose nico twahamagariwe. Turaba gusesekaza, kugaragaza urukundo rusesekaye rwabonekeye muri Kristo Yesu, kandi rwasuzwe mu mitima yacu kubw'amwe mwera twahawe. Ivyo ni ngombwa abatoranijwe bose Imana iriko irabikora, ibikora. Ejo uzokera igihe gikwiye kigeze, izotuzuza iheze turabe tunegesereye urukundo rwose, amahoro yose, ukwizera kose, tunegesereye ugutungana kose, ihezize itujane. Ntabwo izotwara abafata ibintu uko bagombye. Icyo yaduhamagariye ni ugufatanya nk'amwe ibyo yavuze, tukayumvira tukayubaha n'imitima yacu yose n'inkomezi zacu zose, tubwiwe ngo indunduro y'ibintu byose, isozero yacu yose, mwubahe Uhoraho. Uragomba kubaha Uhoraho aho uja hose, uko tubibwiwe. Turubaha Uhoraho mu kubaha ijambo ryiwe, turubaha Uhoraho mu kubaha abana biwe, turubaha Uhoraho mu kubaha abakozi biwe, turubaha Uhoraho mu kurondera ko abana b'Imana bakomezwa, bahagarara neza, kuko nivyo nitwo kubaha Imana tutabona twasuzuguye abana bayo tugendana. Bidusavye kumenya ngo Imana iri muri abo tugendana. Ni nayo izovuga wa munsi Matayo 25 ngo igihe cyose mwakoreye ibi abo bato bo mu banje, ni jewe mwabikoreye. Umwami Yesu abongere umugisha, abahezagire rwose, adushoboze twese kumutarikira ibiganza tuti turashaka kukubaha. Tumuragize ubugingo bwacu bwose, muhaguruke tumuragize ubugingo bwacu bwose, tuti nasezeranije guhora gukurikira Yesu. 41 mu Kirundi, nimero 41 mu Kirundi, turagomba gukurikira Yesu. Twaramusezeraniye, nawe abonye tumusezeraniye n'imitima yose, adufata akaboko akadushoboza.
dutanga ugushaka no gukora. Imana isesa imitima rero yabona ibyo itubwira ibyo natwe dukunda gukora, izoheza dushire mu gushaka no gukora, hanyuma tubeho tuyumvira, tuyitinya, dukora ibyo itubwira. Ni Imana iri ku murimo kugira ngo ibyo yakoze mu ba mbere bari bizeye natwe hanyuma ibidukorere. Amen. Cyo gituma twese dukwiye kuyereka imitima yacu tukayibwira ibyo byose bitubabaje, ibyo byose bitubakiye, ibyo byose bitubuza kuyumvira gukora ibyo itubwira, kugira ngo ibituneshereze maze tube abumva n'abakora ibyo itubwira. Amen. Umuntu wese aratuza ijwi ku Mana yiwe kugira ngo ayibwire, kandi ni hano, kandi yasezeranye yuko nitwayironderana imitima yacu yose izoheza ireke tuyibone. Imana yumva ibyo isabwa. Amen. Tuyisenge twese tuzi kwiri ngaha, kandi tuzi yuko yishura umuntu wese bihwanye n'ibyo ayisaba ayirondera. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye cyane ko ijambo ryawe ari ukuri, kandi akaba ari wowe wariduhishuriye muri kino gihe, kugira ngo Mana yacu n'isumba zose turyizeye dushitse ko ibyo wadusezeranye. Ni wowe wavuze ko utazodusiga nk'imfubyi, ariko uzobana natwe gushika ku muhero w'isi. Wavuze ko ab'isi batazoba bakikubona, ariko twebwe tuzokubona. Mana z'Imana n'isumba byose, turagushimiye cyane yuko muri kino gihe cya nyuma wongeye ugashitsa ijambo ryawe, wavuganye natwe, imitima yacu yemeranya n'ijambo ryawe, amatwi yacu yumva icyo mpemu abwira amashengero, amaso yacu abona ingene uriko uraheraheza umugambi w'agakiza, uheraheza mu mitima yacu, uheraheza mu ishengero mugeni. None Mana yacu n'isumba byose, dufashe wowe usesa imitima, ukabona ibyikinze muri yo, ubone kudashobora kwacu, ubone ibyo umwe wese agihajije, kugira ngo agutunganire, maze abe ari we uza kudushoboza. Korere Mana zima ku mitima yacu yizeye ariko y'inyantege nke, maze wowe ubwawe udushoboze gukora ibyo ijambo ryawe rivuga, dushoboze kwizera bihuje n'ijambo ryawe, udushoboze Mana zima kwiyezesha ijambo ryawe, kandi nawe aba ari bitwezesha mu kurishitsa. Mana yacu n'isumba byose, Eliya amaze gusanasana igicaniro, Mana zima agakora nk'uko ibyanditswe bivuga, warishurishije umuriro. Mana zima n'isumba byose, werekana itandukaniro ry'aba gusenga by'ukuri n'abasenga bayari. None turagutakambye mu izina rya Yesu Kristo, no muri kino gihe uze by'ukuri. Mana zima n'isumba byose, udushoboze kukumvira, udushoboze kwitondera ijambo ryawe, kwitondera ibyagezwe byawe, ibyagezwe byawe mpemu wabyandika mu mitima yacu, kugira ngo abe ari imitima yacu inezererwa gukora. Mana yacu n'isumba byose, uzobukoze, kandi tuzi yuko ibyo tubwira aba ari byo ushaka kuduha, aba ari byo ushaka kudushoboza kugenderamo. None Mana n'isumba byose, dufate ukuboko, mwafate ukuboko Petero, utugendeshereze mu majambo yawe. Isi ntidutwara akayombekero, ariko Mana n'isumba byose, aba ari wowe utuyobora, aba ari wowe utwubaka, wubaka imitima yacu, twubakije ijambo rya Mpwemu wawe, maze uzutubemo. Mana zima umwami n'umwungere w'ubugingo bwacu, kitaguhimbaye ntikironke ikibanza mu mitima yacu, ariko umuriro wa Mpwemu wawe turira ico ryose ryo mu mitima yacu. Mana zima tube koko ingoro yera y'Imana yera, ingoro nzima y'Imana nzima. Urakoze cyane kuri Imana yumva ibyo isabwa, urakoze cyane ko ari wewe uza kudushoboza kwitondera ijambo ryawe. None turagushimiye cyane ko wavuganye n'imitima yacu. Bane natwe rero, we mu wawe atukomereze muri iryo jambo ryawe, aritwubakishe, maze ibya
tuboneke ko y'umutima musha twongerezwe kugukunda twongerezwe maze amazima byose kugenda twumvira ijambo ryawe. Urakoze cyane wezagire uwo wakoresheje ushobora umwishure kuri we ubene ku ishengero ryawe uzobukozi banya twa tugiye gutahuka twitwararike maze zimo urongore intambuko zacu birukire uturinde kunyerera no kugwa turinde ku mwansi aza gutoragura ijambo ryawe ryaribwo mu mitima yacu ariko urivomerere uzane ibikwiye byose kugira ngo bikure maze ibyanga bihuye n'ijambo ryawe wabivye bigaragare mazoze gutora ibisa n'ibyo wabivye uzobukoze bane natwe twese kandi abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo afite ibibazo bitandukanye manazima ubagenderere ubabere inyishu ubabere umutabazi uremeshe imitima yabo tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen. Ujana mu Yesu Kristo Maranatha.